Mwaramutse canke mwiriwe inshuti bagenzi mukurikirana televiziyo Renaissance ndabaye ikaze mwese turi kuwa 18 ruheshi umwaka wa 2021 amakuru tugira tubashikirize aza kuba ahagaze ku ngingo nkuru zikurikira kubona umukuru w'igihugu yemera amabi ariko araba mu mwaka umwe ari ku butegetsi ngo nikimenyesho cerekana yuko adashoboye kurongora igihugu muraza gukurikirana Frederic Bamvuginyumvira arongoye Sefor Arusha avuga ko Evariste Ndayishimiye yarakwiye ahubwo kubogozwa muri ayo mabanga urupfu rwahoze arongoye igihugu ca Zambia akaba ari nawe yarondeye intayo kwikukira y'ico gihugu ngo n'uruhombo kuri Afrika yose muraza gukurikirana David Gakunzi bashoboye kuganira akiriho nkuko vyama ku minsi ya gatanu mu kiganiro agateka k'umukenyezi murakurikirana Marie Louise Baricako ahamagarira abarundi bose kutitwaza akaranga k'ikirundi mu gusubiza inyuma agateka k'abakenyezi idonido ry'aya makuru ni mukanya isase. Gonyanga agateka kazina muntu ni kimwe mu vyaranze ubutegetsi bwa Ndayishimiye muri uno mwaka maze ari ku butegetsi nkuko vyamenyeshejwe nawe nyene mu masengesho yabereye mu ntara ya Gitega aho yararamutse ahimbaza umwaka amaze ku butegetsi umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yanongeye koko muri uno mwaka hariho indongozi zitakoze ivyo zabwirizwa gukora tumukurikire. Twarahemutse ku mabwirizwa yawe turihumanya turahohotera agateka k'abagenzi bacu kandi tuzi ko tuvukana muri wowe Mana muvyeyi rimwe na rimwe turizizirwa na sekibi tugatosekaza aka gateka baturemanye turabibugwanko turankana turatotezanya mbere tutanakwibagira tukirukira izindi mana mu bapfumu turahumanya igihugu cacu mbere indongozi ntizitunganiriza abo zijejwe gutunganiriza turagusavye uduhe umutima wo kurekuranira abafise umutima wo kwihora uhoshoroke abafise umutima wo kuguma mu kibi nabo ubakize tubashe kugira ingoga zo kugiriranira ikigongwe ubutacisubirako kuneza y'abene gihugu. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye rero ngo ntari mu kibanza abereye yarakwiye kubogozwa bivugwa no wahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu Frederic Bamvuginyumvira ivyo akaba abivuze inyuma yaho Evariste Ndayishimiye wenyene ubwiwe yemeye ko intwaro yiwe ihonyanga agateka kazina muntu. Frederic Bamvuginyumvira akamenyesha ko umukuru w'igihugu yemeye ivyo abatavuga rumwe n'ubutegetsi bamaze imyaka bavuga. Avuga ko yahonyanze amabwirizwa y'Imana agatoteza agateka k'abagenzi we kandi bavukana. Nukuvuga aharemera ko umuntu aragashusho k'Imana kandi ko atararikuriye kugacafuza mu gutoteza ubwoko bwiwe ubwoko bw'Imana. Icya kabiri aremera ko yabivye urwanko abarundi barankana baratotezanya vy'ukuri nivyo bihari. Icya gatatu yavuze ati indongozi ntizigitunganiriza abo zijejwe gutunganiriza izo ndongozi nawe ni wazishiraho bunari wazishiraho niwe abwirizwa kuzikurikirana. Inyishu so kwidoga ku Mana oya iyo nkuru ihura n'ivyo twagasembereye kuva kera kuva umugambwe wa CNDD-FDD uza ku butegetsi uyu munsi umukuru w'igihugu aravyemanze ku mugaragaro ko tutarira busema ko tutabesha ko ivyo tuvuga ari vyo ko vyabananiye gutwara aho gutwara bicana aho gutwara batwiba ibyo twari dufise no kuvuga ntibari mu kibanza cabo ndabisubiramwo. Si Imana bitura ribaka kwirenganya. Imana yaduhaye ubwenge nk'abantu tindabahaye igihugu mu kigabe mu kiganze mu gitunganirize mutunganiriza abo mujejwe gutunganiriza hanyuma mumerego neza. Abatujije amahoro mu gihugu c'u Burundi n'abanyende ni nkuru iwe ari nkuru nziza asubiriwe na Evariste
nabo bagendana nabo basanga uwo mugambwe nabo nyene. Ubu rero ko bavyemereye hasigaye iki? Hasigaye ko abajejwe amategeko bodukurikiranira ibi bintu bahere kubyo twakabahaye kandi biyemereje ngaha, hanyuma duheze tubagende tubashikirize abashobora kubacira imanza atari Imana, kuko Imana izo bazoyirindira gushika bahamagaye. Ariko uyu munsi kugira ngo ntibabandanye bakora ikibi, babandanye bahagarikwe, hanyuma igihugu cy'u Burundi gitunganywe ukundi gusha, ntihasubire kuboneka abatoteza gateka kazina muntu, ntidusubire kumva abantu babibugwango, ntidusubire kumva indongozi zidakorwa dijejwe zitoteza bene aho babwiza gutunganiriza, hanyuma abasenga Imana barasenga Imana, ntibasubire kuja mu bintazi ngo bavanga amasaka n'amasakaramentu. Ukugwanya igiturire mu Burundi ngo ni igikorwa gisaba gufatirwa ingingo za ruhasha, kuko harimo abantu bakomeye mu gihugu. Umukuru w'igihugu arakwiye kurondera abamufasha babishoboye bafise ubushobozi bwo kugwanya uwo mugera w'igiturire. Ivyo bishikirizwa na Kefa Nibizi arongoye umugambwe Kodebu iragi ryandadaye mu gihe yariko arashikiriza ivyaranguwe muri ico gisata n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye inyuma y'umwaka uheze ari ku butegetsi kurikira. Iyo hariho gusesagura amatungo ya leta, ugasanga hari abantu batari amakori, hari abantu banyuruza ubutunzi bw'igihugu ntihagire ico baba, muri ico gihe biraheza bikagorana kumenya mbega ubutunzi bwotera imbere gute kandi hari amafaranga menshi ariko aca ku ruhande. Mbere twe tukavuga duti nyeshura mu kw'igihugu ataravye ngo ashemwe ubushobozi kumbure yikikuze n'abantu bamufasha, arashobora gushikirwa usanga yanaremerewe, ugasanga yarengewe, kuko hariho ivyo bita ibiturire bito bito n'ibiturire bikomeye, mu Gifaransa bita la petite corruption, la grande corruption. Abo ba petite corruption naco bitwaye namwe twabona ngo bafasha apolisi ngo ari 500 kwibarabara, navyo nyene n'ibiturire birashobora guhanwa, ukumva ngo hari abantu bari bazanye ibitenge vya fraude vyafashwe, ni vyiza. Ariko nk'andi masosiyete usanga atanga amakori ari mu mamiliyaridi, ugasanga abantu b'ivyo bidandazo bitarihwa biri mu mamiliyaridi, ugasanga abantu bakora amafraude y'imiliyoni amajana y'amamiliyaridi. Bene abo bantu rero usanga kenshi bafise imizi ishika kure, iyo hageze yuko kumbure bakora ku bintu vyabo habaho ubwitonzi bwinshi no kumanza gushishoza, nuko bumenyi, kuko ari gusanga bashizemwe abantu badafise ubumenyi bukwiye ngo baze baraja kubihe abiba canke abagigi ibiture nabo bari kuvyo bari barakora kugira ngo bashobore kunyegeza amafaranga babivye. Ishiramwe mpuzamakungu ONU ryari rikwiye kwitaho ikibazo c'agateka kazina muntu mu Burundi. Mu rwandiko bandikiye Antonio Guterres, umunyamabanga mukuru w'iryo shirahamwe, urunani Sefor Arusha rumwibutsa uruhara iryo shirahamwe ryagize mu masezerano y'amahoro ya Arusha ariyo yari yagarukanye amahoro mu Burundi. Frederic Bamvuginyumvira arongoye urunani Sefor Arusha asaba ONU ko yohanura leta y'u Burundi ikubaha ayo masezerano hakurondera kuyazimanganya. Tumukurikire. Twabandikiye tuti tugomba kubatera kamo mumenye ivyo mwabwirizwa gukurikirana. Kubera iki? Kubera ko amasezerano ya Arusha yari yatanze intumbero ingene ivyaha byo byohanwa mu gihugu, maze abarundi bagasubiza hamwe bagaheza bakaja mu iterambere nyezina. Ariko siko byagenze, kubera ko leta mfata kibanza imaze gusaba yuko umurwi ujejwe gutohoza nabi mu gihugu wojaho kandi tugufise n'ububasha bwo guhana, twasanze hari ikibazo gihambaye cyane, kuko Nations Unies yandikiwe ntiyaciye yishura, yararungitse umurwi wa Karomo na buraza uratohoza. Uwo murwi wa Karomo washizeho iyo sentare, ukashiraho na CPR bije gusubira nk'ivyari byavuzwe amasezerano ya Arusha. Ariko ikibazo caciye kiba nuko CNDD-FDD yaciza iravuga iti ntibishoboka ko iyo sentare yoza ifise ubwo bubasha bungana uko, kandi CVR nayo iri ngaho atireka CVR izoza irakora ihereza iyo sentare. Maze rero Nations Unies iravyanka, kuko bavuga bati umuprocureur w'iyo sentare abwirizwa
kuba ari umuntu yigenga. Twebwe rero ku bwacu ico tubona nk'inyishu nuko hariho umurwi ujejwe gutohoza ibiriko biraba wa Nations Unies. Uwo murwi nibabandanye bawumviriza kandi ibivamwo bavyemeze babikurikiza. Ubwa kabiri tukababwira tuti tufate yuko mwebwe muriko murabikurikiza mubwiza gufata ingingo zihambaye kugira mukurikira ibiriko biraba ku munsi mu gihugu cy'u Burundi, kuko ejo nivyayangara nimwe bizobazwa. Ubwa gatatu tubasaba yuko bafata ingingo zizaruhasha kubuza leta ya Gitega kubandanya yica abantu. Ubwa kane tugasaba yuko hoba ibiganiro by'ukuri bihuza bose, tukaganira ku kuntu Uburundi buri butwaga abarundi bose bari hamwe. Gutyo rero ayo makungu birukira tugende tujanye tubasigurire turi hamwe yuko by'ukuri umwumvikano wabonetse mu gihugu. Hanyuma tukabasaba yuko boshiraho umuhuza mu by'ukuri abishoboye, kubera ko dufise n'umutama ntabyo yigeze yitaho n'abafise imanza ziwe byaramunaniye. Ubwa gatandatu nuko hoza ya sentare nyene ariko ndavuga yoza gutohoza ivyaha kandi ifise n'ububasha bwo guhana. Hanyuma ubwindwi tukavuga yuko ibikorwa vya CVE byose n'ibisubirwamwo, kubera ko ntibariko barunga abarundi ahubwo bariko barabaryanisha. Urupfu rwa Kenneth Kaunda yahoze arongoye igihugu ca Zambia ngo n'uruhombo runini kuri Afrika yose, naho asigiragi iryiza urwaruka rufise ishaka ryo kubaka ibihugu vyabo. Yari umuntu yakunda cyane Afrika, akaba kandi ari nawe yarondeye intahe yo kwikukira ya Zambia, akaba yabishoboye bigoranye cyane muri ico gihe. David Gakunzi numwe yashoboye kugira amahirwe yo kuvugana na Kenneth Kaunda, aratubwira wari we. Kenneth Kaunda nuvuga yuko yari mu bihangange byarwaniye independence ya Afrika nka Nkrumah, Julius Nyerere, Eduardo Mondlane, Amilcar Cabral, Patrice Lumumba naho iwacu Rudoviko Muganwa, Rudoviko Rwagasore. Yari muri abo banyafrika bashira imbere inyungu z'abanyagihugu, bakunda abanyagihugu, imfura, abanyafrika b'imfura, baraba icyo bumarira igihugu cyabo imbere y'ukuraba ibintu by'inyungu zabo bonyine. Kenneth Kaunda yarigeze kumbwira ngene yarwaniye independence ya Zambia, aravuga ati nagendera ku ikinga mfise n'ikirago, nagize tour ya Zambia yose ku ikinga n'ikirago canje, aho shitse hose nkasaba indaro kugira ngo conscientize abanyagihugu. Kenneth Kaunda ni president yarwaniye ubumwe. Umuntu yamavuga ati one Zambia one nation, kubaka ubumwe bw'igihugu, kurengera ibintu by'amoko, gushira imbere ubumwe. Kenneth Kaunda n'umuntu yarwanyije apartheid, yari umwe mu barongora ibyo bita le pays de la ligne de front hamwe na Julius Nyerere. Lusaka, umurwa mukuru wa Zambia, yari umurwa mukuru w'imihari yose yarwanira independence ya Afrique Australe, yari umurwa mukuru wa ANC, umuhari wa Nelson Mandela. Ninaco gituma Nelson Mandela yava muri prison, ahantu hambere yagendeye yari Lusaka. Kenneth Kaunda yabaye aussi umupresident urya contexte ya guerre froide, ya guerre entre l'Est et l'Ouest. Niwe yazanye urya mugani bavuga bati aho inzovu zirwaniye ibyatsi nibyo bibabara, quand les éléphants se battent c'est l'herbe qui souffre. Kenneth Kaunda yabaye aussi président igihe haba chute de matières premières, cuivre iragwa hasi, ekonomi ya Zambia igwa hasi. Hanyuma Kenneth Kaunda n'umuntu yavuye ku butegetsi atsinzwe amatora, ntiyaja mu byo kurwana ngo agume ku butegetsi, arava avec fair play, acaja muri société civile, aja kurwanya ikiza ca sida. Muri rya myaka abantu batatinyuka kukivuga, we aragenda aravuga ati tutegerezwa kurwanya ico kiza. Aravuga nuko catwaye ubuzima bw'umwana wiwe. Novuga nuko kandi Kenneth Kaunda yerekana ingratitude y'abanyafrika,
kuko aho yashatse kugaruka muri politike abategetsi bashasha muri Zambia bavuze ngo iki ngo Kenneth Kaunda gusa umuzambia ngo n'umunyamahanga le père de l'indépendance umuntu yazanye independence Zambia abantu barahaguruka bavuga ngo gusa umunyazambia ngo n'umunyamahanga ngo yavuye muri Malawi ibintu biteye isoni nuvuga yuko Kenneth Kaunda ari exemple role model kwiriye gukurikirwa n'abajene kuko n'umuntu yashira imbere inyungu z'abanyagihugu n'umuntu yashira imbere ethique muri politique n'umuntu yamavuga ati fais à autrui ce que tu voudrais qu'on te fasse utwara ari mu buzima bwa kira munsi ntugirire ikibundi utokwishima yuko nawe bakugirira umuntu yari afise ethique personnelle yari mu vegetarien n'umuntu atanywa inzoga n'umuntu yashira imbere urukundo kandi n'umuntu yari akunda culture yaravuza gitare yarakrea des pots de la poésie yari umuntu ameze neza akunda abantu mu rukurikirane rw'ikiganiro agateka k'umukenyezi uno munsi umuhari n'amahoro abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi werekana ko mu kahise ku Burundi abasore n'abigeme batangana bivuye ku migenzo Marie Louise Baricako arongoye umuhari inamahoro asaba abarundi bonyene guhindura ingendo nibasubire guhanyanga agateka akabigeme bitwaje imigenzo. Mu kiganiro giheruka twavuze ko imigenzo n'imigirwa mu bihugu byinshi yagiye iratuma abakenyezi batemererwa amateka ngana n'ay'abagabo. Mu burorero twotanga iwacu mu Burundi umwana w'umuhungu avutse yitwa izina rya se n'iry'umuryango azotorana akigishwa guseruka no kuwuserukira mu kibano no mu makungu amenyerezwa gushira amanga gutegeka no gufata ingingo. Umwana w'umukobwa nawe akavukira kubaha kugamburuka gukenura mu muryango no mu kibano ataboneka yitwa umunyakigo ajejwe ivy'inyuma y'inzu hariya atawuhabona mu kurindira kuzokwifata nk'uko mu muryango w'iyazoja babitegeka. Ubwo budasa mu buryo umwana w'umuhungu n'umukobwa baregwa bakagenerwa ibibabereye bakivuka bukaba ariyo mvo tutoba tucemera uno munsi ngo dusigurirwe kuvyerekeye ikumirwa canke guserukirwa kudakwiye kw'abakenyezi mu nzego zose z'igihugu haba mu nama mpanuzwa jambo canke nshingangingo haba mu bisata vya leta canke ivy'abikorera utwabo uhereye ku mitumba ku makomine mu ntwaro no mu makomisiyo atandukanye muri leta mu nama nshingamateka nkenguzamateka n'ahandi hose. Idindizwa ry'itegeko ritunganya gutorana iryo gutunganya amatungo y'abubatse n'iryo kugaba ivyo umuntu atunze n'ibindi nta yindi nsiguro rifise atari muri uko kwiyumvira ko umwana w'umukobwa ataco yotunga ngo agabe aganze ku giti ciwe kuko yoba arenze ku karimbi yashingirwa akivuka. Imico n'imigenzo irimwo ivyiza bitari bike twese turabizi ntawo bihakana ntawo biharira ariko bishobora no kuba intambamyi kwihinduka rikenewe mu iterambere ry'ibihugu. Umuhari n'amahoro wiyemeje gukora igishoboka cose kugira ntitugume muri kahise ahubwo turondere ya mpinduka nziza ya kubu na kazoza izoca mu kwemera uburenganzira bungana ku mwana w'umuhungu n'umukobwa kugira ngo bose bubake ka kazoza keza karwarunganirwa bangana twifuza twese. Hano niho amakuru twari twabateguriye kubashikiriza agarukiye mwakoze mwese kuyakurikirana naho utaha.